Kaze nanone mu biganiro byacu hano kuri Ndomoresha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Reka ndaguhe ikaze mu makuru agezweho ariko aranavugwa cyane cyane ngaho mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi turaze no kwibanda hirya no hino mu makuru ariko aravugwa mu karere k'ibiyaga bigari no ku isi muri rusange, ahakomeje kugenda haravugwa byinshi bigiye bitandukanye. Muraza kunyemerera rero by'umwariko turebere hamwe idonido ry'amakuru ariko agezweho kuri uyu mugoroba, cyangwa se bitewe naho uherereye bishobora kuba ari ku manywa cyangwa se mu rucerera. Gusa twebwe ngaha mu Burundi turi kwa kane ku itariki 8 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024. Dore ingingo nkuru turaza kugenda twibandaho. Mu nama yabaye ku munsi w'ejo yari yobowe na Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye mu gihugu cy'u Burundi, hano muri Gitega, yaje kugenda atangariza banywe mu banywanyi ndetse n'abandi bagiye batandukanye babakunze n'abayobozi bakomakomeye ngaha mu mugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD yuko ntabwo bafisiye bagenzi biwe bashobora kuzamutsinda mu matora ategerejwe mu myaka 2 iri imbere, nk'uko biriko bitangazwa hagati y'imyaka 2 n'itatu ubwo n'amatora y'umwaka wa 2025 na 2027 y'umukuru w'igihugu. Ariko kandi bamwe mu batavuga rumwe niwe bakaba bakomeje kugenda bamugera amajanja. Uyu mugabo rero wamaze kugenda atangaza neza yuko yoba ari tayari kuba yozatsinda ayo matora, ariko kandi yabitangaje mu gihe abanyagihugu batishimiye imiyoborere yiwe, ndetse kuvaho ngaho yese afatwa n'ubugwayi butunguranye, ndetse kugeza ubu ngubu akaba arimo aravugwa na bamwe mu bavuzi ndetse n'abaganga bakomakomeye baturutse mu bihugu by'amahanga, by'umwariko ku mugabane w'Uburaya mu gihugu cy'Ubwongereza, nyuma yuko ngo yoba yahawe bimwe mu bintu byishe Nyiricubahiro wigeze kuyobora Burundi yagiye asumbura Petero Nkurunziza, ndetse ngibingibi ni nabyo byamaze kugenda bimenyekana yuko Generali Ariyonki Bunyoni ngo yagombaga kuzamuhereza hanyuma agaca amutembagaza ku butegetsi. Hari amakuru rero akomeje kugenda aravugwa y'ubuzima butifashe neza, ndetse na bamwe mu bagize uruhare muri ibyo bikorwa, abandi bakavuga yuko yoba yaranduye umugera wa sida, ndetse abegereye uyu mutegetsi bakavuga yuko asanzwe afise ibibazo by'ubugwayi bigiye bitandukanye, kimwe na mugenzi wiwe Frei Antoine Tshisekedi Chilombo nawe uherutse kuva mw'igwariro ngaha ku mugabane w'Uburaya i Bruxelles mu gihugu cy'Ububirigi. Evariste Ndayishimiye rero ngo ashobora kuba yotanga imihoho cyangwa se akaba yonashiramo umwuka n'ubundi mugenga mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kumusaba yuko yova ku butegetsi. Uyu ni umwanya mwiza rero wo batavuga rumwe niwe, cyane cyane barimwe abategetsi bakomakomeye n'abarongoye igisirikare, harimo abashikiranganje bagiye batandukanye bajejwe iby'umutekano, ndetse n'abashikiranganje bagiye batandukanye nk'umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kugaruka ku bikomeje kugenda bivugwa cyane cyane hagati ya Evariste Ndayishimiye na General Prime Niyongabo, dore ko hariko haravugwa amakuru menshi cyane agiye atandukanye. Turaza no kwerekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Urukiko rwa gisirikare rwatanze imyanzuro ku rubanza rwari rurimo kuburanishwa, rurimo bamwe mu bayobozi b'umuhari M23 warahiriye yuko uzoruhuka rukomaze gutembagaza ubutegetsi bwa President Tshisekedi, by'umwariko rurimo na Colonel Nanga usanzwe arongoye umuhari wa politike, ndetse unabarizwamo imitwe yitwaje ibigwanisho yashingiye i Nairobi mu gihugu cya Kenya umwaka uheze, ndetse ukaba ukomeje kugenda ukora amateka akomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hari imyanzuro yaje kuba itangwa, ariko kandi uyu Colonel Nanga ntabwo yabashije kuba yofatwa n'inzego zijejwe iperereza ngaha mu gihugu cya Kongo. Turabirebera hamwe uko bikomeje kugenda bimera byose. Hanyuma kandi nk'uko biriko bitangazwa cyangwa se nk'uko biriko bivugwa, turaza kugaruka kuri bamwe mu bategetsi ngaha muri Kongo bamaze kugenda batangaza byinshi bigiye bitandukanye ku bigendanye n'ubuzima bwa Frei Antoine Tshisekedi Chilombo,
ukubutse ngaha n'ubundi i Bruxelles mu gihugu c'Ububirigi aho yaramaze igihe agwaye, binavugwa yuko yoba yarabazwe urutirigongo nyuma ko rwari rumeze neza. Hari kandi ibyatangara amategeko hatangajwe amategeko y'ibihe bidasanzwe nyuma y'igitero ca Ukraine mu gihugu c'Uburusiya, nyuma yuko leta zunze ubumwe za Amerika zitanze inkunga y'indege zikomeye cyane ari nazo zotangiye kuba zifashishwa mu kugaba ibitero ku gihugu cy'Uburusiya kwa Vladimir Putin. Biden avuga yuko atizeye ko hazobaho guhererekanya ubutegetsi mu mahoro mu gihe Donald Trump yoba yamaze gutsindwa. Ni mu gihe Donald Trump usanzwe n'ubundi yarabaye perezida wa leta z'ubumwe za Amerika arimo gushaka kongera kwiyamamaza, ariko kandi Joe Biden aherutse gutanga minisitiri wiwe w'intebe Kamala Harris ko ariwe uzotangwa kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe muri uyu mwaka. Ikaze mu biganiro byacu kuri uyu mugoroba kuri nombonesha kure yacu anayo yanyu imwe rudende muca kuri murongaho amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tuba twakucanyije twifashishije abamenyesha amakuru bagiye batandukanye b'inzobere n'intiti mu gushakisha amakuru, ariko kandi twifashisha n'ibindi bitangaza amakuru ahandi tukanigerera kuri tere kugira ngo duce tubarondera amakuru agezweho kandi amakuru atariho ivumbi. Ndagucuje nkwifurije ibihe byiza ubana natwe ngaha kuri nombonesha kure nyine ya Burundi News TV. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha pyonda anditse sabone cyangwa se subscribe mu rurimi rw'icongereza, ukande no ku kamenyetso hija kameze nk'inzogera upyondeho kugira ngo ucuraronka ibiganiro byacu mu buryo bworoshye cyane. Abadukurikira muri mu ntara zigiye zitandukanye ku mpande zigiye zitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndabahaye ikaze mu biganiro byacu. Abadukurikira kandi n'ubundi muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye, mwese ndabipfuriza kumererwa neza cyane abari mu bihugu by'abaturanyi ngaha mu Rwanda, Kongo, Kenya, Tanzania ndetse n'ahandi hose ku isi. Ndabahereza ikaze ku mugabane w'Uburaya, ku mugabane wa Aziya, hose ku mugabane wa Amerika ndabifuriza kumererwa neza cyane. Kuri utameze neza rero bitewe n'ibibazo bigiye bitandukanye ndakwifuriza gukomera no kwihangana nkubwira ngo niba utameze neza izere yuko Rurema ari we ashobora byose. Ikaze tuyatanguriye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ku munsi w'ejo rero haheze nibwo nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yarari mu nama irimo abandi bategetsi bagiye batandukanye, abasirikare n'abandi bafatanyije mu kurongora iki gihugu cy'u Burundi n'abasanzwe bakurikiye umugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD. Aha bareberaga hamwe rero uburyo bo kwitegura amatora ateganyijwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi, amatora ateganyijwe mu mwaka w'ibihumbi 2025 mwaka w'ibihumbi 2027, akaba ari amatora by'umwihariko afitemo abandi bantu bahanganye nawe cyane ndetse banakomeye cyane. Gusa abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bavuga yuko intsinzi ari iyabo, bakavuga yuko n'ubundi ngo bo badashobora kuba barekura. Abandi bati Imana niyo izoca, Imana ishobora byose niyo izoca urwo rubanza kugira ngo ibe yotanga umucyo ku bigendanye n'ayo matora. Hari abadatinya kuvuga yuko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye adashobora kuba yokongera gutorwa, ariko kandi abandi bakavuga yuko n'amagara yiwe atameze neza kuva avuye muri iyo nama, nyuma yuko ngo yoba harabereyemo umutsangiro ndetse akaza guhabwa ibintu bihumanye byatanguye kuba byomugiraho ingaruka nyuma yuko mu ubuzima bwe butifashe neza, ngo akaba ari kwitabwaho n'abaganga bakomakomeye baturutse ku mugabane w'Uburaya cyane cyane mu gihugu cy'Ubwongereza, akaba ari kwitabwaho iwe mu rugo. Umukuru w'igihugu rero cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga yuko hari ngo yavuze icyo gihe ku munsi w'ejo yavuze yuko hari amahera apfa ubusa, akongera isibe mu bibazo Uburundi burimwo bufise by'umwihariko ngo amahera ategura amatora ngo ni menshi cyane, binavanye n'imigambwe myinshi cyane iri mu Burundi, kandi ubirabye ngo iyo migambwe n'ubundi ngo nta n'icizere iba yifisiye cyo gutorwa. Ahangaha yagendeye ku bihugu bigiye bitandukanye n'ubundi bisa n'ibyamaze kugabanya amahera agenda mu bikorwa byo gutegura amatora
uyu nawe akaba ariho ngingo ashaka kuba yo kwerekeza. Hari ibitekerezo bigiye bitandukanye yatanze bitigeze bishimirwa na bamwe mu bategetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Nyiricubahiro avuga yuko ubukaratasi bw'amatora buzimbye cane ngo amarangi ngo niko nk'uko n'ubundi hakiyongera ko abahagararira amatora ng'ibyo byose bitwara amafaranga menshi cyane kubera n'imigambwe myinshi. Rero avuga yuko nimba wizeye guhatanira ikibanza c'umukuru w'igihugu ngo utegerezwa gutanga imiliyoni zishika kwijana z'amarundi. Evaristo Ndayishimiye avuga yuko kandi ngo niba atayufise ayo mahera ngo vamwo canke ubwire abanywanyi bawe bagutwerere cyangwa se bagutere kuko n'ubundi bipfuza kugutora. Ndayishimiye anasaba seni ngizobe umuvyeyi wabise ataho yegamiye cyangwa se iyi seni ngaha mu gihugu cy'u Burundi izace urubanza cyangwa se izatangaze ibyanyabyo bizova mu matora. Evaristo Ndayishimiye kandi yanavuze yuko nta bwoba afise abandi bategetsi ndetse n'abandi bayoboye indi migambwe bipfuza guhatanira ikibanza c'umukuru w'igihugu. Avuga yuko ngo yizeye intsinzi byanze bikunze, dore ko n'ubundi yizeye yuko azakomeza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Nyuma rero yo kuvanga ngaha mu musangiro wabaye n'abo bategetsi bagiye batandukanye harimo abajejwe inzego z'umutekano no mu bindi bisata bigiye bitandukanye, nabwo yatashe ameze neza akigera mu rugo yararembye cyane. Benshi batanguye kugenda bavuga yuko ngo zoba ari ingwara ziwe zisanzwe ziri mu mubiri wiwe, dore yuko bamwe badatinya no kuvuga yuko yoba yaranduye umugera wa sida. Abandi bakagenda bavuga yuko asanzwe anafise ingwara zigiye zitandukanye. Ababivuga rero ni bamwe mu bamwegereye n'abasanzwe bafise amakuru atariho ivumbi, amakuru agiye atandukanye. Gusa amakuru twoca tumenya nuko mu musangiro wabaye yoba yarahawe ibintu bihumanye, ayo hariho bamwe mu bategetsi batamwifuza bifuza kuba bomukura ku butegetsi bakamutembagaza bakaba bafata ubutegetsi. Ni mu gihe kandi bamwe mu bafatanyije kuyobora igihugu ciwe n'ubundi batabona ibintu kimwe, bifuza yuko yova ku butegetsi byanze bikunze. Kugeza ubu ngubu rero bivugwa yuko uyu mutegetsi yoba atameze neza, aho ari kwitabwaho n'abaganga bakomakomeye nk'uko natanguye mbibabwira cyangwa se ndiko ndabivuga muri rusange. Nyuma rero yo kumva yuko umukuru w'igihugu ari hagati y'umwansi ndetse n'urupfu, abanyagihugu bihaye amabarabara baragumuka, aho n'ubundi batanguye gusaba yuko ubutegetsi buhinduka, ndetse benshi nta nubwo banariye indimi cyangwa se ngo bajye umunwa kuvuga yuko batabandanya gutwarwa n'umutegetsi w'ikibore mu mutwe, bakongera yuko yotanga imihoho cane cane yuko yasinzikajwe n'ubugwayi. Akaba ari akaryo keza ka bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye bakomakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi, barimo nka Prime Niyongabo n'abantu biwe baronse ko gutembagaza ubutegetsi atagihindutse bashobora kuba bobikora. Uyu munsi rero ntagihindutse cyangwa se ejo coup d'etat irama yamaze gutangazwa hafatiwe kubyo abanyagihugu barimo gusaba mu migumuko batanguje. Bakaba bakomeje kugenda bavuga yuko byanze bikunze uyu mutegetsi agomba gutanga imihoho cyangwa se agakoreshwa ubundi buryo. Ibi ni ibibazo birimo byongera mu bindi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ntituramenya neza icyo nyiricubahiro Evaristo Ndayishimiye ashobora kuza gutangaza, niba ashobora no kuba yobona imbaraga zo kuza kuvuga nk'uko biriko bitangazwa n'abantu bamwegereye ngaho muri ico gihugu nk'uko bikomeje kugenda bivugwa. Ibi bibazo rero bikomeje kugenda byugariza iki gihugu canga mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe n'ubundi kugeza ubu ngubu n'ubundi hari abantu benshi nabo batangiye kugenda bavuga ku bindi bibazo by'umunywanyi wiwe ngaha muri Kongo. Hari umwe mu bategetsi bakomakomeye ngaha mu gihugu ca Kongo yaje kugenda avuga ku by'ubugwayi bwa Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Umwe mu bategetsi bakomakomeye muri Kongo waje kugenda bandanya kugira ibyo avuga. Ni Vitali Kamera, perezida w'inteko nshingamateka muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange, wavuze ku bugwayi bwa Tshisekedi nyuma yuko yari yamusuye kuri uyu wa gatatu. Nkuko rero yabitangaje, bwana Vitali yavuze yuko yasuye perezida Tshisekedi Chilombo
ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu itariki 7 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024 ubwo nejo hashize akaba yaramusuye nyuma yuko uyu mukuru w'igihugu yaravuye i Bruxelles mu gihugu cy'Ububirigi aho yaramaze imisi agwariye binavugwa yuko yakorewe operation zo kumubaga. Rero Vitali mu kuva gusura Perezida Tshisekedi yavuze ko yasanze ameze neza bigaragara yuko asa n'umuntu wakize. Kamerahe yanagaragaje yuko kandi muri uku gusura Perezida Tshisekedi baboneyeho n'umwanya baganira ku bibazo biri mu gihugu imbere harimo n'ivy'umutekano muce uri mu buraruko uri mu burasirazuba bwa RDC ndetse no ku bukungu bw'ici gihugu. Ni mu gihe kandi ifaranga rya EDC ririmo kugenda rita agaciro ku yandi mafaranga yo hanze y'ici gihugu. Mu kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa RDC bavuze yuko agomba kubaho ubugenzuzi buhoraho kandi ahanini bugakorerwa mu bice biberamo imigwano hari mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibi kandi birimo biremezwa mu gihe ubwo M23 yafataga ibice bigiye bitandukanye birimo nka za Kanyabayonga n'ubundi Bwana Tshisekedi yatumije inama zigiye zitandukanye zagombaga kuzajya zimuhereza amakuru ndetse anashyiraho itsinda ry'abasirikare ndetse na bamwe mu bapolisi bakomakomenga mu gihugu ca Kongo abo yise Task Force bagombaga kuzajya baramumenyesha amakuru buri cyumweru kugira ngo abase ko yamenya aho ibintu bipfira kunga ku mirongo y'urugamba. Aya magenzura kandi agiye gukogwa ngo biri mu bagiye gukorwa muri mu nshingano z'inteko ishinga amategeko isanzwe ifite mu nshingano kugenzura imikoreshereze y'ingengo y'imari y'igihugu mu rwego rw'umutekano ndetse no mu zindi nzego zigiye zitandukanye. Vital Kamerhe kandi yavuze ko Perezida Félix Antoine Tshisekedi yanagarutse ku nshingano z'inkiko asaba ko zizokomeza gukora neza zikirinda gukora amakosa nk'ayo zakunze gukora mu buryo hatazabamo nk'ibyabaye mbere. Kamere kandi avuga yuko Tshisekedi yifuza ko abaho gukoresha neza ingengo y'imari yashyizweho mu ntambara igisirikare cye gihanganyemo n'umuhari M23 kandi ko ibyo byakogwa mu mucyo mwiza. Ndetse kandi avuga yuko Tshisekedi afise ubushake bwo kuba mu burasirazuba bw'ico gihugu hagaruka amahoro ariko igisirikare cye kikaba gikomeje kurenga ku masezerano yo guhagarika intambara. Hagati aho kandi Bwana Tshisekedi uvuye mu Bubiligi mbere yuko ahaguruka muri iki gihugu aza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yabanje kugirana ikiganiro na Top Congo na Top FM Congo avuga ko adateze na rimwe kwicarana na rimwe ku meza na M23 ngo babe boganira ibiganiro mu gihe uyu muhari n'ubundi nawo warahiye yuko igihe cyose atarabaho ibiganiro ngo hakemugwe ibibazo ugaragaza udateze n'ubundi kuzarambika imbunda hasi ahubwo zakomeza kubohoza ubutaka bwa RDC kugira ngo ushakire abanyekongo amahoro ndetse n'ituze nk'uko bikomeje kugenda bivugwa muri rusange. Hagati aha kandi abari bariyo baburanisha urubanza rugiye bitandukanye ruregwamo abayobozi n'abasirikare muri M23 rwamaze kugenda rutangazwa. Bamwe bamaze kugenda bafata imyanzuro kuri urwo rubanza nk'uko byomaze kugenda bishyirwa ahagaragara. Urubanza rwaregagamo abarimo na Bwana Colonel Nanga usanzwe ari umuhuzabikorwa wa AFC ibarizwamo na M23. Biteganyijwe ko uyu wa kane itariki 8 Kanama umwaka wa 2024 hitezwe imyanzuro y'urubanza rwa Colonel Nanga wahoze ari perezida wa komisiyo y'amatora nga muri Kongo izwi nka Seni, komisiyo nyine yigenga. Kuri ubu ngubu akaba ari n'umuyobozi w'umutwe wa politike witwara gisirikare AFC. Kuri wa kane rero nibwo urukiko rwa gisirikare rwa Kinshasa agombe ruraza kuba rutangaza imyanzuro yago. Ni nyuma y'ikiciro kiburanisha ry'abavoka bunganira abaregwa aho Colonel Nanga yari yasabiwe igihano cy'urupfu n'umushinjacaha ku byaha by'intambara akurikiranyweho na bagenzi biwe. Icakora nubwo abikurikiranyeho ntabwo yari yotabwa muri yombi n'inzego zijejwe iperereza nga muri Kongo. Mwiburanisha riheruka ubwo bireguraga umwe mu bunganira abaregwa yari yaragerageje kwerekana ko nta bimenyetso bifatika bafise bishobora gushinza abakiriya biwe barimo na Bwana
Colonel Nanga. Uyu munyamategeko yamenyesheje urukiko yuko nta bimenyetso bifatika bafise bishobora kwerekana yuko abakiriya biwe bagize uruhare mu myigaragambyo canke ibindi vyaha vy'iburanishwa. Kubihakana ngo n'ubundi cari igitekerezo yahawe na mugenzi wiwe avoka Muhiti Muhindo Ngashani Desire. Ishaka rya gisivile rihagarariwe na Metre Tarisisi Matadi Wamba, umwe mu banyamategeko bo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu gusubiza yibukije yuko mu gihe c'urubanza umwe mu baregwa Eric Nkuba yemeye ko ari we washinze AFC ahanini igizwe na M23. Ubushinjacaha kandi buhagarariwe na Colonel Arufa Rimbaya babinyujije mu nyandiko bwongeye gusaba urukiko rwa gisirikare gushyiraho ibihano bifatika ndetse binakakaye. Ibyaha Colonel Nanga na bagenzi biwe baregwa bakurikiranyweho n'ibyaha by'intambara, kwifatanya n'umutwe w'abagizi ba nabi ndetse n'ubuhemu. Abo bagabo kandi bararegwa kuba barashinze umutwe witwaje ibigwanisho urwanya FARDC, aho abaregwa bagera kuri 21 baraburanishwa badahari nk'uko n'ubundi ikinyamakuru Media Congo ciriko cibitangaza. Ni urukiko kandi rwitabiriwe n'abandi bamenyesha makuru bagiye batandukanye hirya no hino ku isi. Akaba ari urubanza rwari rurimo n'ubundi abantu benshi bibaza uburyo n'ubundi ibyo birego bishobora kuzohama cyangwa se kuzafata abo bantu mu gihe benshi batanahari nk'uko biriko bitangazwa. Igitero gikomeye c'ubugome cyane congeye kwibasira igihugu cy'Uburusiya kwa Vladimir Putin, akaba ari igitero cyagabwe na Ukraine ndetse akaba hatangajwe amategeko y'ibihe bidasanzwe inyuma y'ico gitero nk'uko biriko bitangazwa. Amategeko y'ibihe bidasanzwe yatangajwe mu ntara ya Krisaka mu Burusiya kubera igitero Ukraine yerutse gukora cabandanyije nejo kuwa gatatu nk'uko biriko biratangazwa. Buramatari mfata cibanza w'iyo ntara Alexi Seminova avuga yuko iyi ngingo ari nkenegwa mu ntumbero yo kwirinda inkurikizi z'ingabo z'umwanzi zinjiye muri ino ntara. Abategetsi b'u Burusiya bavuga yuko abasivile nibura bashika kuri 5 bishwe, abandi bashika kuri 31 barakomereka cyane, 6 muri bo bakaba ari abana kuva Ukraine itanguye ici gitero. Ukraine ntaco irashikiriza ku mugaragaro kandi naho izi ngabo zayo zashitse ntihazwi neza ibikomeje guteza urujijo kuri izi ngabo z'Abarusiya zishobora kugwa mu gico n'ubundi cy'abagwanyi ba Ukraine nyuma yuko baherutse kuhabwa ibigwanisho. Mu gatondo rero ko kuwa kabiri abasikari bashika ku 1000 baherekejwe n'ibimodoka 11 by'intambara by'imitamenwa n'amasasu asanzwe n'izindi modoka za gisirikare zirenga kuri 20 barinjiye mu Burusiya hafi y'igisagara ca Sudazaha nk'uko bivugwa na leta y'u Burusiya. Haravugwa intambara zabaye rero mu bigwati bitari bike kwa kabiri. Abategetsi b'akarere bagasaba abanyagihugu kwirinda ingendo kandi n'amakoraniro rusange agahagarara. Inzamba zo kugabisha zaravugijwe mu ntara ya Krusaka mu gihe video yahanawanwe ku mbuga ngurukana bumenyi yashoboye n'ubundi guhinyuzwa na BBC yerekana indege z'intambara ziriko zigendera hafi umwotsi nawo uduga uva mu turere ku butaka. Abanyagihugu rero baharugwa mu bihumbi barahungishijwe bavanwa mu turere two mu rubibe hogereye hatumwa ko n'ubundi n'abaganga bava mu bindi bisagara nk'uko bivugwa n'ibi bice n'abayobozi bari muri ibyo bice. Ibitero bya Ukraine ku butaka bw'Uburusiya ni ikintu kidakunze kuba kuva n'ubundi Uburusiya bugomeye ingabo muri Ukraine muri Ruhuma umwaka w'2022.
ku mugoroba w'ejo rero kwa gatatu umushinga amateka Oskai wa Ukraine yavuze yuko igisirikare ca Ukraine cigaruriye agace ka Sudazaha gacukugwamo gaze ahanga ikigo gikomeye cyane gitwara gaze kiyivana mu Burusiya kitwara mu bihugu by'ubumwe bwa Buraya iciye muri Ukraine. Igikorwa cabandanyije nubwo hari ino ntambara, ngo niho honyene rero hacishwa gaze y'Uburusiya ijanwa mu bihugu by'Uburaya by'ubumwe bwa Buraya. Nubwo BBC itashoboye rero guhinyuza ibingibi bivugwa n'aba bategetsi, amajambo yiwe y'aba bategetsi niyo ya mbere avuzwe n'umutegetsi wo muri Ukraine yemeje ko ingabo zayo zinjiye ku butaka bw'Uburusiya. Aciye ku rubuga rwa Facebook, uyu mutegetsi yavuze yuko nubwo atazi intego y'iki gitero ngo gishobora kwerekeza abanyaburaya n'abanyamerika, ko n'ubundi Burusiya bushoboye kandi bwerekeye gutegwa. Mu kiganiro New Show ca BBC yongeye ko n'ubundi tidufashe ku ruhande rwa gisirikare turiko turagerageza gufata ibintu kugira ngo tubashe kuba twobandanya kwihaniza igihugu c'Uburusiya. Mu misi iheze rero nibwo leta zunze ubumwe za Amerika zatanze intwaro zikomeye cyane zirimo no gutanga intege z'intambara zagombaga gufasha n'ubundi iki gisirikare mu kwigobotora umwanzi ari w'igisirikare cya Vladimir Putin, ndetse gushika ubu ngubu none Perezida Vladimir Zelensky nawe akaba yaratanguye kugerageza n'ubundi kwigobotora uyu mwanzi. Ni intambara zimaze kugwamo abasirikare bashika mu bihumbi byinshi cyane ku mpande zombi.